Mwiganwa ry'umupira w'amaguru ryatunganijwe n'ikigo c'ugwaruka cyo muri komine Sare intara ya Bujumbura gishigikiwe n'ishirahamwe Masterpiece Burundi kuri uwa gatatu igenekerezo rya 25 gitugutu umwaka wa 2023 n'iryo higanwa ryasozegwa aho mu gutsimbataza amahoro FC wambaye impuzu zisa n'ikibabi kibenjereye watahukanye intsinzi y'ibitsindo 4-3 by'umugwi Dukundane FC wambaye impuzu zisa n'ubururu. Ugo rukino rukaba rwabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura muri komine Isare. Buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva yari yateye iteka ivyo birori, yarashimiye ubuserukizi bw'igihugu ca Australia mu Burundi bwashigikiye ivyo birori, acashimira abiyumviriye gushira hamwe ugwaruka, acasaba ubwo gwaruka ko gwoshishikara gukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Reka dukenguruke bwira kandi ubusekizi bw'igihugu ca Australia mu Burundi bwo bwagize mwitwariko bwo kuba hano kugira ngo buze gushikira irishira hamwe gihaye kwegeranya ugwaruka kugira ngo bikunde runo rukino rube canke bashishikare kwibagira ibyahaciye gutyo rushishikare kwiteza imbere twese. Bagize ikintu ciza cyane kwiyumvira gushigikira ugwaruka kuko ugwaruka nibwo Burundi bwejo. Ugwaruka nukuvuga ruriko ruratera imbere rubona iyo ruriko ruraja iba ari intambwe nziza ku gihugu na cane kuri no ntara ya Bujumbura yagendewe uyu munsi. Rero mwebwe gwaruka mwashimye kuba hano kwakira bano bashitsi, mubone yuko mushigikiwe, ivyo murimwo murashigikiwe n'igihugu c'u Burundi kandi murashigikiwe n'abanyamahanga. Rero tubifuriza gushishikara mutera muje imbere, mushishikare gukora ibikorwa bibateza imbere byongeye biteze imbere igihugu. Twarumvise ko leta y'u Burundi ihagariwe n'icubahiro mu gihugu cyacu Burundi ishije gushigikira ugwaruka. Rero mubijemwe mubikore mubikunze, hariho banki y'ugwaruka ihari, hari ibikorwa byinshi leta y'u Burundi ishije gukora ku bwanyu. Rero mubikore mubikunze, mushaka kwiteza imbere, haye muteze imbere n'igihugu. Fikiri Miti Nzoyisenga aserukira Masterpiece mu Burundi yamenyesheje icatumye biyumvira gutunganya ibikorwa bihuza ugwaruka. Yaciye asaba ubwo gwaruka ko rutokumviriza abantu baza kurubwira amajambo yo kubatandukanya. Dufatiye kuri kahise k'igihugu cacu turabona ko ivyo bintu bibiri imigambwe n'amoko vyagiye biracanishamwo abajene gushika naho benshi bahasiga agatwe. Nico gituma twebwe twavuze reka dukoreshe umupira kugira abajene tubereke ko naho twaciye mu bihe bitameze neza turacafise amahigo yo gukorera hamwe kugira igihugu cacu tugiteza imbere. Imbere yo kuza nga muri komine Sare twatanguriye muri Bujumbura Mairie, twari tumaze gukorana n'amazone presque yose ya Bujumbura Mairie. Twaciye tuvuga rero inyuma ya Bujumbura Mairie reka rero tutangure kujano n'ahandi mu yandi ma province. Twatanguriye muri Rirare, Bujumbura Rirare, mugabo cyane twakoranye n'imigwi y'abakenyezi, mugabo twaciye tuvuga reka dutangure gukorera no mu bahungu muri Rirare. Nico gituma twaciye duza nga muri Bujumbura, mugabo cyane abantu badushigikiye muri uyu mugambi nibo batoye bahise yuko twoza ngaha muri Rushobe gogo twari twaba propoje ma province atandukanye Cibitoke, Bubanza na Bujumbura Rirare, mugabo bahisemwo Bujumbura Rirare ngira ngo hari ikintu bagamije gukorera hano. Nico gituma kandi urabona ko nabo nyene baciye baza hano. Kuri twebwe turabona ko ibintu vyagenze neza kandi turiteze yuko abajene twakoranye kubazobandanya bakorera hamwe kuko twatanze imipira, dutanga n'uburyo bwo gutanguza umugambi wo korora inkwavu aha anye. Abadushigikira jeno babwira yuko ibikorwa dukora ko ari ibikorwa biriko birazana impinduka nziza cyane gose, kuko nawe nyene bavuye hano bagiye barabibona. Hari n'ahandi hantu twebwe uyu mugambi wacu umaze kuronka n'akandi gashimwe, wabaye wa mbere muri competition y'imigambi yo guhuza abajene. Kuri twebwe turabona ko ibintu bimeze neza,
hama cyane cyane aba ba jeune no basaba yuko batokumviriza kenshi abantu bamwe baza kubabwira amajambo yo kugirira nabi abandi ngo kubera badasangiye umugambwe canke ubwoko no babwira ko ivyo bintu nibavyihoze canke barabe pembeni mugabo barabe iterambere ryabo barabe ikibano ciza nivyo bintu tubona ko boshira imbere. Twebwe centre de jeunes yo nga muri Isare twebwe dufise intumbero yo kubandanya dukorera hamwe, nico gituma babonye ko twahisemo ngaha, nico gituma ubona ko centre de jeunes twayihaye n'imipira kugira ibandanye ishigikira ugwaruka. Mbwa kuri twebwe nka Masterpiece hariyo n'indi migambi myinshi dushaka gukorana n'abajene bo ngaha muri Rushubi, kandi ngira ngo muzobibona kandi turi kumwe tuzoshika kure. Naho musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru yasabye ubwo gwaruka kugendera ku mpanuro gwahawe maze rubandanye rubumbatira amahoro n'umutekano. Tubamenyeshe ko umugwitsimbateza amahoro watahukanye ibahasha ry'amafaranga 100,000 hamwe no kuzoronswa inkwavu zishika kuri 200. Nayo umugwi Dukundane FC watahukanye ibahasha ry'amafaranga 100,000 no kuzoronswa inkwavu 10. Radio Télévision RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.